bon ni nk'ibihe nka bibiri canke nka bitatu igihe nigeze kuja mu cumba nari mfise icumba c'amasengesho muhira sanga ndiko ndarira sanga ndiko nsenga ndira numva ni ibintu bitaba kenshi sanga amarira yaje ndarira yego ikindi gihe narize nari mvishijemwo iyo nda ya kabiri hama nibona ko amaberebere naho nyene afa naciye ndeyariza finalement nabuze umwana finalement nabuze umwana numva naho namarira araje ni muri ivyo bihe canke hagize umuntu akubwira nabi amajambo mabi rero nayo yarababaye nitwa Cynthia Ninahazwe hama ndi mama w'abana 4 abasengera kuri Gereza des Âmes Nyakabiga kandi umudiyakoni muri iyo sengero nuko numva tuganire n'umukozi w'Imana siniganire n'ikiyago sinzi abajambo muzo kwivuga ariko tuganire by'ukuri tuyage turi aleze rero twagomba mudusangize urugendo rwanyu mwidondoro mavuze ko umuvyeyi w'abana 4 biga abagwamagara Mama Timeo nuko tuganire na Mama Timeo twagomba tumwe kaze atuganirize urugendo rwo guteba kuronka ikibondo rwari rumeze gute twatuma akanya gakwiye hanyuma kumwe turaza kumubaza tubazo mu nyuma cyo kugira ngo dushire mu muco neza ariko turagwaye kaze yego mwakoze ari jambo nari nashatse ko tusangira muri Yesaya 54 umurongo wa mbere avuga ngo ririmba umugore w'ingumba utigeze kuvyara turika uririmbe usemerere wewe utigeze kuramukwa kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abana b'ufise umugabo ni jewe uhoraho mbivuze tazanura ikibanza c'ihema ryawe nibagura amahema yahuba ntugarukize hafi wungure imigozi yaryo ushimangire imambo zaryo Imana ishimwe amen aho ijambo ryariko tubwira ngo uyu mugore aririmbe umugore yari yitwa ingumba aririmbe Imana ishimwe amen nibaza ko muri uwo mwanya ari byo bihe ndimwo ariko urumva nanje hari ibihe nabayeho womenga afise iryo zina ego iryo zina ry'ingumba canke iryo udafise uruvyaro rero byarambayeko byaratubayeko mu rugo iwacu muhira umuryango wanje twagize mariage muri 2013 hama ntitwashoka tubona uruvyaro rwagiye kuboneka muri 2019 umva ni periode de 6 ans 6 ans muri iyo 6 ans rero aba harimo ibintu byinshi bishikira umuntu ari muri ico gihe nk'ibigeragezo niko dukunze kuvyita mu mwaka wa mbere twarashoboye kuja kwa muganga mbere twagiye kare turagenda usanga tugiye kare gose amezi 3 umuganga aratubwira ati ko muje kare umbora umuntu agize mariage nyene abazi ko ashika asaminda je nivyo naba niyumvira hama rero aratuganiriza bisanzwe twamubwiye tunone tugenda gutyo tuhe basi dukonseye tumwe twodufasha aratuha nyene nta birebire yatubwiye nta méthode de faire canke iki yavuze we yatubwiye ati n'ufashwe ku nguvu ashobora gusaminda rero turataha twari turi na bato nta numwe muri twebwe yashikana imyaka 30 donc ntitwari tukuze gose mugabo umwe wese umugabo wanje yarashaka kuvyara hama akiri muto akavuga ati umuntu abarere akiri muto bya byifuzo umuntu aba afise icyo cyifuzo yaragishaka hama ndashima Imana ko je narasenga cyane nkiri umukobwa
narasenga gose nkagira mpwemu yera yagiye amfasha muri ivyo bihe. Muri uwo mwaka nkumva yuko umenga si igihe cavyo. Kumbure umuntu ashobora kubitahura ukundi, ariko je niko navyumva. Imana ishimwe. Amen. Aha muri iri jambo hari ahantu havuze ngo Imana ishobora kuguha abana benshi, urumva? Atari wowe wabyaye, ukazobasumbya uwababyaye afise kubera umugabo bari kumwe. Bisigura ngo uko umuntu abona siko Imana ibona. Ico gihe hari igihe ukibamwo ukamenga wo kwiheba, ariko urumva ko Imana ishobora kuvuga ati naho utobaronka oturudotwa hari abana benshi. Urumva? Hari abana benshi. Iyo ni imvugo y'Imana. Iyo mvugo rero hari igihe igutransfera muri wewe, kubera uko ibona siko tubona. Ugasanga yakuzaniye ko separota, sivyo? Kuko ku muntu w'Imana ubundi nta zari hari canke ngo hariho ngo bimere nk'uko abandi bose bimeze. Oya, hari igihe uvuga uti no, iyi myaka petete nyambura umuvuga butumwa banzu ugende ibihugu nka 5 ntuzogenda uronse kumbura. Imana ikacivuga ati rero muri ico gihe banje kugara gatoya, urumva? Ukabanza ukagenda ugakora ico kintu yagutumye, hama ukabona urasana. Rero jewe vraiment nta mutwaro nari mfise, wa wundi ngo ndiko ndarira ndiko ndagira gutya. Ngabo hari igihe nahora nimvira ati none ibi bintu ni normal ko kimeze gutya. Mugabo nkaca nibuka ivyanje nyene bimeze. Ndibuka ndi muri universite, tuguma tuja mu mariage yabo twigana, barongorwa kuva mu wa mbere, bagira ama mariage menshi. Nanje karaba uba mu mpangu z'abandi iki, mugabo kumva nta ngorane, harimo akantu ko umenga ntacyo bitwaye, uracarindiriye, nta n'umufiance muri kumwe. Urumva? Ukaba muri ico gihe cyo kurindira naho nyene, donc bisigura ngo hari ubuzima nari imenyereye ingene tujana n'Imana. Hama rero umwaka urahera, umwaka uheze ari muganga yashoboye gutora ikibazo mfise. Arambwira ati wewe genda ufata uyu muti. Andavye. Hama umuti sanga kuri marché nta uhari. Mugabo nkiri muri ivyo bintu nyene byo kuwubura, barandangiye n'uwundi muganga. Okay, mugabo ndamushikiriye uwo mundi, andiko mvuga ku gihe c'Imana. Yego. Cikiriye uwo wundi acambwira ati no, je ivyo nzobirabira muri laboratoire. Yari yandavye aha ku mabere, arabona yuko noba mfise hyperprolactinemie, n'umubiri ubu produisa cyane amaberebere. Donc bisigura ngo uri kuronsa urumva ntusama. Genda ugura imiti, nta n'igipimo yantumye. Banze tugaranye ibi bintu mba turabe ko bitakomera bikagenda neza. Bandangiye uwo wundi ca ndabimubarira, ndabimubwira uko nyene, acambwira ati tubirabira muri laboratoire. Ya laboratoire ndayijamwo, ibipimo biba biratanguye. Ndayigiyemwo asanga ni normal. Acambwira ati ni normal, co wicara urumva, ukurikiza ibikurikira. Hacamwo akantu ko gusamara rero, ko karacamwo, kacaka kongera ikindi gihe, urumva? Ego ikindi gihe kaba kiriyongera. Hama arambwira ati jusqu'à 2 ans, igipimo ca nyuma ni à 2 ans. Nukurindira imyaka 2. Iyo myaka 2 icigera ndi mu Rwanda 2015. Ndavuga nti c'est l'occasion, reka ngende nivuje. Hama turagenda kuri hôpital yemewe, candagira fopa ndamuha carnet yo mu Burundi, umu docteur yayindi yo kwa wa muganga wanje. Acara iraba, arambwira ati ibi bintu bimeze neza, rero madame hasigaye igipimo kimwe.
genda barabe ko amatrompe yawe akomeye ari permeable. Nca ndagenda ati ari permeable, buba buca buranyica. Aca arambwira ati kandi ibipimo wewe urahejeje. Turarabana n'umugabo turavuga tuti uko abagabo bo kubapima ni ibintu bitoya, turarabana aca aratubwira ati rero aha mwebwe sigaye y'ama fecondation in vitro yasigaye, aradusigurira dusangana ubwoko bubiri. Jewe mu mutima numva biranse, turabyanka ndavuga nti oya. Aca avuga ati uwo mugore rero atarabishaka ntibicamwo, ntibikunda. Bashaca turava hasi, numva ndabaye ukuntu desespere, none hasigaye iki, none ca tugira iki. Mbwa nkumva rya jwi rinyankira ya fecondation in vitro, mbwa bidasigura ko bose atariko boca bavyumva, mbwa kubinyerekeye niko vyagenze. Hama rero ca turataha, harageze igihe turaza mu Burundi. Hama rero jewe ntangura kwiyumvira cane. Umuganga wa mbere yari yantumye umuti, urumva hari haheze umwaka tubonanye. Nanguye kwiyumvira cane, ca ndavuga mugabo ubwenge bukambarira ati none iyo ugura wa muti bigeze kukwandikira ko yabonye n'ico kibazo, iyo ndawugura ndatombora ku kazi aho nakora, hariho umudamu turaganira, nca nsanga yarigeze kwandikirwa uwo muti na le même docteur mugabo ku kindi kibazo nyene. Nca numva imbaraga rero zo kuwugura, nca numva amakohaje menshi, nca ngenda ndondera ordonnance aho nayisize, nca ndagenda nsanga ndawuronka uromoma, nca ndawuronka wa muti ndawujako. Yari yambwiye ati uwufashe curindira 3 mois, udashoboye gusama ucugaruka kwa muganga. Exactement wasanga ari boîte irimwo ibinini bibiri, kimwe kuri iyi ndwi ikindi ku yindi, byari bikaze. Ibinini bita amaprolactine, non Dostinex. Le problème que j'avais niyo yari hyperprolactinémie. Hama ndabinwa, hama ntivyacamwo, tuca dusubira kwa docteur wa kera. Arambwira ati je sindakwibuka kuko nagiye nigira umuntu yaheruka, waranyandikiye umuti urambwira ngo amezi 3 aheze uzoca ugaruka, none nari ngarutse. Ati ko ntakumenye ntakwibutse. Ari Dr Kasai Mukongomani, hajya kuri Maison Medicale niho yakoreye. Acarambwira ati sindakwibutse. Umugabo acaramubwira l'histoire, acambwira ati urashobora kuja muri labo mugabo ugasanga ntacyo batoye kubera amareactive, ikagenda ukuntu mugabo tiya problème raba toujours biracari ngaho nyene. Genda ufata indi cure, ndagenda ndayifata, niyo naciye nsamirako muri 3e année, ndayisamirako umva nyene aba ari umunezero. 3e année de mariage. Aba ari umunezero mwinshi, ndaryoherwa, abagenzi ndababwira amakuru, yego ndababwira amakuru nyene biba biryoshe, uravyumva. Hama ndagira ibibazo kuri iyo nda, nkagira ibintu byo gusenya, nkasenya cane, nkaja kwa muganga, nkataha, ibintu nk'ivyo mba muri ivyo bintu. Rero ku mezi 3 niho vyaciye vyanka, iranka kabisa, inda iravamo. Mvuyemwo twaragandaye, bivanye n'ingene nari nanabivuze, bemwe bakaza kundaba, benshi bari okuha nuko kuntu nari natevye yaramashimwe ku bantu benshi. Hama rero ivyo biracamwo birahera, harabaza kudusengera,
muri iyo periode yo kutaba turaronka abasenzi b'ukuri abatarabukuri ibyo byose mugenda muhura navyo canke wowe nyene ukagenda gusenga ahantu urabe gutabagwa gutyo. Ndibuka ko mu mwaka ugira kabiri niho jewe natanguye kugira umutwaro mu mwaka wa kabiri uheze n'ahandi nasanga abantu barushe bafitiye umutwaro jiwe bitaraza gose bitaraba vyinshi aho hantu rero Imana yarahandindiye kuko siniganyiye gose ego hari igihe niyumvira kubera ibyo tumenyereye ngabo ugasanga ibintu biciye bigenda ariko ntanguye kubona abantu bafise umutwaro nanje nja ko ndatangura kugira ndanabisengera igihe nigeze kubisengera je kera mfise ikibazo cakaze ni 3 jours iyo formule yanje twabuze mu gisengero yego nkiyiriza nkafata utuntu ku mugoroba nkasubira izo 3 jours nategereza kuzikuramwo inyishu ndose umufiance byarambaye ko umuntu aravangirwa ati sibyo asha hadi umuntu aguhanuza ukumva icumu baragucumiza ndasenga gutyo narakuye y'inyishu le deuxième jour naciye mbona inyishu hama rero ndatangura nanje kuza ndabisengera mugabo umwaka wa kabiri uheze niho natanguye kumva ko ngize umutwaro gutyo oya rero jewe ngize umutwaro kenshi Imana ibigira ikore Imana ishimwe amen niko meze jewe ikintu ndagishuhiye kiba kigira kizi hama rero urumva Imana yasubirira antera iteka mfata wa muti nyene hama ndashobora gusama iyindi nda ndashobora kuyisama amezi aragenda amezi atanacitse nagwaye inkorora hama iravamo cari ikintu kibabaje cane ya kabiri kiba ikintu kibabaje izina rirahinduka nja muri kategori rero yuko ntashobora kuvyara umwana akomeye nkasenga nyene kwiyumvira iki kibazo nzogiheraza gute mudamu w'umugenzi yaje kundamutsa ico gihe kundaba aca agenda asenze ngo mana inda itazovuka nasubiye kuyisama agiye ansengeye ko nyene riragumye rirakomeye ego kandi numva niryo indi itari buzovuke ntizobemo urumva nari mfise izo kore zifungura hama abantu bose rero baca baramera gutya banyiyumvira ko iki tangura kumbwira ibyo gufata ibiki wowe urwaye iki urwaye igikoko cyo mu nda urwaye gutya hama barandonderera umuti yego umuti w'ikirundi niwo washoboye kumfasha nkaza ndavyara abana bageze rero mu nyuma urumva ko naciye ntwarinda mugabo nayitwariye mu gitanda kuko kwa muganga baca bafata bakugara bagaca kubwira bati guma hamwe utekanye numva mba nafashe wa muti mba nagize n'ibyo byo kwa muganga hama rero kwa muganga baraguha itariki yo kuvyara niko bimeze nturindira ngo bise bize uvyara kubera ubusanganye ukoro ifunguye buguruye ni decerclage ngiye kugira decerclage rero natekeye byose amavarizi biki muganga arayigira hama rero ko kiranka kuguruka ngo bibandanye ngo mvyare cette fois kiranka kuguruka bwa mbere bisanzwe yugo yego ikiranka yanse rero je naciye ndeyariza ko nararonse umuti yego nararonse umuti cette fois ko yari yugaye yes nararonse umuti nca ndataha ambwira ati genda uzuragira marche
les 2 dernières semaines umudamu acatangura kugira marche izo zari zisigaye ntagira marche nabaha kumutanga sud no muri Asiatique twarigeze gushikayo ndakurahiye yego n'amagoro yego isororezo tukaguma tuhaduga gutyo navyaye hageze hama rero ku bandi bana sinasubiye kugenda ngo abaganga banyugare nabwiye docteur ntiwanyugaye hama simvyare ku itariki washinze nije ndifitiye umuti acambwira ati sha reka tubipime n'ivyo sanga nyene Imana yaramfashije yaraciye muri uwo muti n'abandi bana ndabavyara yego urumva biba birahindutse izina riba rirahindutse nanje ndaba umuvyeyi yego hari igihe wumva ko igihe kitaragera muri wewe ukagumana rero ayo mahoro muga ntibisigura yuko utobserva utiyumvira ati mbega mfise ikibazo nyabaki urumva ubu barasengera abana nko muri eglise nanje nkaca ngira gutya mugabo ntababaye ntihevye ntihevye muga ntivyasigura ngo sisenga ngo cishe mu nsenge canke ngira iki mugabo utihevye en fait igihe mbona abandi canke ico gihe nabona abandi ugasanga umuntu nukuri arahwereye ugasanga ndiko ndamukonsora ndamurusha imyaka ndamurusha iminsi yo kurindira ugasanga ni muri ivyo bihe mugabo ubwenge ntibureka gukora ngo ntiwiyumvire oya habwira Imana amahano uzompa abana ndifuvye mbega canke muri wowe kwiyumvira none ntabyaye ndifuvye nayandi ukumva nyene hariho akabazo ariko ubuzima bukabandanya donc utatakaje utihevye ndavyumva nagomba kubaza akandi kabazo madamu muri ico gihe co kurindira muri ico gihe cose imigenderanire yawe n'umufasha yari imeze gute wavuze ati je nagize umutwaro ku mwaka wa kabiri ati mugabo umeshe wewe kuva tugira mariage ari umuntu yifuza ko yaronka uruvyaro kare hanyuma mbere akabana kanabarera hakiri kare tukaronka uruvyaro kare muga kanabarera kare ariko kandi wavuze ko uko muja ku baganga vyari vyamaze kuboneka ko hari ufise ikibazo relation n'umufasha yari imeze gute relation n'umufasha ico rero Imana nayo yarakintabayeko ko iyo itameze neza nayo mahoro ntayo woronka ntayo woronka rero ni umuntu atahura yaravuga ati umuntu arategura muga Imana ikadispose niyo nishiraho izo zari intego arakunda kuvuga ati izo zari integuro zanje ariko Imana niyo ivuga ati birabaye rero yarafise uko kwizera vraiment aragufise n'igihe yigeze kumbwira ati je narabonye umwana w'umuhungu yirabura uwo mwana je nabonye tukagenda niryo nyene akihangana nta mutima yandiye jewe ngo turi kuri iyo sije ngo tuba turabiharira ko ngwiki canke muhindure hamwe n'umushinga ntati oya pe nakimwitayeho cane wapi ahungabanije urugo kwa oya vraiment ubu mbere hari n'igihe ambwira ati hariho n'ibintu nirinda no kukubwira kugira ntunababare yego vraiment ibintu nyene bijanye n'urugo bindi cavyempire ku ruvyaro kwa yagira ati uyu muntu arashobora guca yibaza ngo ndiko ndamuha amaromarke y'ibindi bintu agaca ashavura narirya atagira n'umwana ati yiyumviriye ko bice biba ibindi bon jewe ndi muri ivyo bihe harya vyabaye naba mbabaye yego naba mbabaye niyumvira nyene birya bintu nyene vyagushikiye hama ukumva urababaye siko hama mugabo naca nja mu kindi kintu cyo kuvuga ngo dusubire turondere umva tuja kurondera umuti sivyo mugabo vraiment jewe ugo rugendo Imana yabanye nanje kandi vraiment mu buryo bw'igitangaza haragera igihe je nkumva noremesha abantu nawe uri muri ivyo bihe nanje ndi muri ivyo bihe aho nk'abantu bigeze kunsanga mu bitaro inda ya kabiri yavuyemo bakabona ntwenga nkagerageza uko mbega
kuko nabonye ingene baje bamerewe akaba ari wumva baremesha hariho n'umwe nigeze kwihenda ndamubwira nti nje kuko akwereka kweli ndabona ko aciye akanya kubera muri prive baraba barashira quelque part ushatse ukagenda ukaraba yewe nje kuko akwereka umugore yumva ikinya bona ngize ikinya yabona nca nyishura nca ndahora urumva rero Imana yarandungikira abamarayika kweli yego yarabandungikiye hari umudamu yambwiye ati Mana nakuravye ndakuraba nga nkumva ko hariho ubushobozi ku ruhande rwanje buntwikiriye igihe nkakibamwo bamenga sihuri arigenda vyibuka kumenga siho nabandi urumva ngabo nkagira nkihangana mugabo vraiment abandi bantu gasanga bariko barabiraba ibyo ari byo bakabona ko ari amagorwa mabi amagorwa mabi ubu niho nanjye ushobora kuvuga nti rega nari naragowe kuko urumva ntivyari vyoroshe wenda yamaze kungana nk'uku bakubwiye sexe wabwiye abantu ukazabona umunsi umwe uraye uko yego ico gihe naragize agahinda nyene muri urwo rugendo hari bihekana ko umuntu biba bigoye ko partage canke kumbure nawe umuntu aba afise umufasha yuma muri muhira vyabihe umuntu aja mu cumba kumbura akarira hari nk'ibihekana ko wibuka ubuti ibihe ni nk'ibihe nka 2 canke nka 3 igihe nigeze kuja mu cumba nari mfise icumba c'amasengesho muhira sanga ndiko ndarira sanga ndiko nsenga ndira numva ni ibintu bitaba kenshi sanga amarira yaje ndarira yego ikindi gihe narize nari mbishijemo iyo nda ya kabiri hama nibona ko amaberebere naho nyene afe naciye ndayariza finalement nabuze umwana finalement nabuze umwana numva naho namarira araje ni muri ivyo bihe canke hagize umuntu akubwira nabi amajambo mabi rero nayo yarababaye nakoze cyane numva ari ibihe by'ukuri Imana yakoze ibintu bikomeye nagomba tuje kuri iyo parti sinzi ya kabiri ijanye n'imigenderanire n'abinyuma kumbure turumva ko byari sawa mufasha yaragushigikiye kurema bica byoroha bica bishoboka urugendo umuntu akaruca mugoroshe ariko nubwo umuntu aba ari sawa hanze rero hari igihe usanga byagoranye mbega relation n'abantu bo hanze zari zimeze gute imwe twita imyanki hari amajambo kumbure mu bihe kanaka yashika akababaza canke akabibutsa urugendo murimo n'umusaraba mufise yego amajambo ntiyobura ntiyabaye ikirenga mugabo yarahabaye ugasanga uragiye nko mu rubanza ukabona umuntu arakuburesheje arakuburesheje kandi hariho umuntu yigeze kumburesa nta na visage yiwe nzi twaduze ruguru arambwira ati wewe rero ntuzugaruke ngaho utagira umwana yego ntuzugaruke kabisa ndumirwa nta n'ikintu nishuye kandi yaciye mvi iruhande ntacyo naronse abandi bakakubwira mbega none ntakiriyo aho ntakiriyo ku buryo haragera igihe nkavuga nti ok reka umuntu ambwiye uko nzoza ndishura uko ngapanga inyishu bijyanye nkazipanga asha yego none ntakirajaye ntaki muzokibona zitekana muzokibona n'icyajayo nyine ukabona ko ari ibibazo none ugize kumbwira tugire ibintu byo guhamura naya n'ukuri byo mu bafumu yego zari pratique z'igipfumu oya Imana izompa umwana yaramunyemereye namunyuma arambwira ati none ya Mana yakwemereye wa mwana ntiragera kandi kweri nari nazanye ubuhanuzi umvugishwa arambwira ati wewe uzogeragezwa hari ikigeragezo kiza muga Imana izoguha abana nabonye abana izobaroha
ca ndarigumako Yeah. ico kigeragezo kica kirahaba ngo urumva ngo bagira uku nuku tuzogira uku nuku ntoyaye Imana izoka abana n'umugabo wanje ndamutera iyo nkuru acambwira ati muze mwihende Kwa jina la Yesu. muze mwihende Yeah. rero arambaza ati none wewe ya mana bite ko vyatevye niyishurira ku gihe umva ukaja kuri defandi Defandi ico yavuze. ego Yeah. yishurira igihe zobikora rero ukaja muri ivyo bihe kweri abandi bakagutinya bakavugira kure hariho abavugira kure nyene bakagutinya abandi bagahora mba muri ivyo bintu ego gusa nyene Imana yaradufasha muhira tukaba dufise abantu naho udafise abantu ukaba uritira ico kuba yitire rero naco carangiriye kuvertire kuko uritire hari amajambo batapfa kukubwira hari ibintu multipermeta permeta ukabikorana umutima mwiza ego sino amajambo ntiyabuze pe nivyo ntabura ariko ndiyumvira mbega nkamwe bw'abafasoni hari imanza za bagenzi banyu nakayavyaye tuje kumuraba canke nakamwana yagize bateme turabona vya bintu nyene mwana afise anniversaire imanza nkizo zarakorohera gutahaga madame yego narazitaha anniversaire si cane kuko bakunda kukubwira babwirana baje bafise abana baratumiranira ama anniversaire sino ibi vyo kwibarutsa narigira nyene mugenzi wawe yavyaye iki ukagenda ukamuraba nabiba mu menga biri hejuru yavyo hejuru yavyo ntavyo ndiko ndabona ico caramfasha nta gihe vya vyarigeze gushika gusenga ukumva ko bitakoroheye kubera ico kintu ko ico kigerageza umwaka umwe 2 3 4 5 oya kweri jewe kuko iyo mfise ikibazo ahubwo ca nsenga cane ikibazo kintuma nsenga naho noba maze iminsi mu ntege nke kaje ya probleme nyabona nca nsenga ubwo hari igihe umuntu asenga agasenga nka Yobu azibaza Imana bimwe bavuga uti hari igivuta Imana kubera iki jewe iske ivyo bintu vyagushikiye oya ivyanshikiye ngo nihebure gusa narashobora kuyisaba nayisaba nti bamwana ubundi je Imana sinza ndanayisaba ibintu vyinshi oya je nabayeho ntasaba ibintu Imana mu gihe kimwe niho nabire yarije ngo Mana uragira ukunuku hamuca ugira uku hamuca ugira uku niyo gaciyemo ncishamo gihe kimwe ntari bwaro nk'umufiance narafashe bage nasanze bage hafi y'umudamu ari mariye nca ndayitora iyo alliance nca ndayambara Imana nanje uramugabo zo kwambara alliance kuko nyene bisanzwe aho ndayitguye aho oyi basi iryo sengesho perezida ryibuka urumva canke nkagira umutwaro wo gusengera ikintu kandi narigeze gusengera jewe ivyo nyene vyo kuronka umufiance numva ndagize ikintu c'umutwaro nca ndasenga kandi ntiyaje no muri ivyo bihe muga ndibuka ko nigeze kubisengera kandi bica bicamwo bigaca birengana hama tukarandanyana n'Imana tugakomeza yego burya buzima dusangiye je nta bintu vyatari nza gusengera guhindurira imodoka ngo ngo twimuke ngo tugire uku oya si cane pe kandi urumva n'ivya kera avame mariage aritoje uko gusenga ugiye gusenga usaba yego je nashimane ibidushaka ko byukuri alors jewe rero nagomba duse n'abasubira inyuma gatoyi
inyuma y'imyaka 6 1 2 3 4 5 numva ni imyaka itari mike umunsi uja kwibaruka inyuma y'iyo myaka hari abaduha tuganira bakatubwira ati jewe no muri iyo ndanye n'Imana amereye nk'umwana ati sinigeze niyumvisha ko sinakekenya ati mbega azoza akomeye gaye gukorwa mu kazoza akomeye arakuze ibihimba izido suite ni ryari muri urwo rugendo rw'amezi 9 waremye tukumbura ibintu byo mu mezi 3 byaba ntibizosubira bimwe bya mu mezi 5 waremye umutima ukumva ati nukuringira ngo n'umwaka wanje hanyuma wo dupartaja umunsi wo kuronka ikibondo ukabona wakekeye nk'abandi bavyeyi nukuri umwana wa mbere yari mihake gose nari inzwi n'abantu bo kuri eglise imiryango iki n'iki ndibuka ko kuri uwo mwana niho natamwe kuronka ingabire y'inzozi yo kuronka inzozi zikaba ntigeze kurota ndi mw'ishure mbona ryaheze mbona bariko bampa diplome nari mu bihe byo kuryama mu nzu je naguma muhira numva insiguro ati burya ryashure yararangiye ndavuga nti jewe naho nova muri iyi nzu ntaco noba ryararangiye mugabo ntaco reka nkurikiza amategeko sivyo hama ikindi kintu je naravuga nti umuntu wese ikintu cyose gifise igihe nimba Imana yavuze ko ngira ndamuronke uyu mwana agiraze ku buryo abantu banyandikira ama message ati senzi genda bakugisiza yene yihuta ico gihe ntaha ngo genda ugira ama marche bambwiye ati no ntibibaho ntibishoboka n'umugabo yambwiye ati niba duheze ndakureba du urumva yaciye ambwira ati oya ahubwo iyo baduhereza uwo mwana tukagira intuzi iyo tugenda tumutahanye ni gute dusubira inyuma tutamutahanye iyo kugeseza renaissance erega ni grossesse précieuse benshi nanje mu mutima nkavuga nti si précieuse aje igihe ciwe azovuka ngira Imana n'umuganga twaciye tuvyumva kumwe ati ndamugira cesarienne kubera iki azovyara neza urumva nta vya précieuse nanje nkavuga nti ibi bintu nivyo igihe cy'uyu mwana cari kinyene reka turindire hama rero ku munsi wo kuja kuvyara dayo nari nagiye ngiye nko kuvyara neza hama ntibyakunze ntiyari angaje neza ntiyari angaje neza yari yabibonye jana nagiye atabise numva kubera nyene abantu baza barambwiye ati umva gute numva ari ndi barone ati uriyizi mbega uracari mu nzu genda wowe nta bintu byo kuguma ngaho bashe ncambwira umukozi twigire kwa muganga umuganga acambwira ati urafise ibise by'indani bise bibera indani ntavyo wumva ndashobora no kuruhisha umwana ati rero ntutaha aca aragira aradeclencha mugaca arabona niyo tete y'umwana mugaca avuga ati avec contraction arashobora kuza neza kuvuga mwijoro aca biratangura rero aca arabwira umuganga ati uwo mu mama akantu kose kaba utatahuye telefone mbwire rero ndaja kuri ibyo hama umuganga arananirwa mu infirmiere turi kumwe arananirwa wa muganga acaraza mwijoro hagati aragerageza nawe arananirwa aca aramusigurira ikibazo nari mfise bazinja muri bloc rero jewe mvyaye nkavyara nyene narafashe umwana gutya naje narumva ko ari igitangaza no kubwira amasengesho nagize umuntu yari kuri veye yaza ko yagize ingora yagize ikibazo ntaranaraba visage uko uyu mwana kumuterura gusa yo ninjiye muri mpwemo ndasenga ndasubira uwo muganga ndanumva avuze ngo abantu ngo bakira umunezero kwisha ni amakuru ufise sha ni amakuru ufise hama nyene urumva yaramashimye
n'icumba navyariyemo bajya bari kuri sécurité bajya kurikira gestionnaire kabisa none ko baguma basohora abantu gukuru ushambre numero 8 biratunaniye Sari witi. Yo, ego vraiment. Donc bwinshi bw'abantu. Bwinshi baguma bakuranwa basubira. Ati chambre numero 8. Byanse. Kabisa. Nayo babwira ati uwo mwana avutse yararindiriye umwanya munini. Rero byari bitangaza. Mwana tumwitazanye intahe. No Timeo nyene. Ego Timeo azanye intahe. Usanga niwe wa mbere agiswe. Ego vraiment. No muri logiciel. Kabisa. Yariwe aditangu iryo zina. Logiciel yakira yo. Yakira. Nahe. Mugabo narumvise abandi bagise ngiye muri logiciel untakiri wenyene. Nakiri wenyene. Jakame unapi créer ano rumva nyine haragiyemo amashimwe Imana yariremeye ishimwe yariremeye ishimwe kandi ngira ngo igira n'uwicako urumva ko jewe nari strong bagira uwicako kumbure nawe azofasha abandi azofasha abandi hari utubazo tubiri twanyuma mpora mpereza ko mu biganiro nk'ibi mugabo imbere yuko ndatuja ko abandi bana barabufashe boneka fasirima yigeze ugira ko batikumbure naka gusa ntibatevye ashikanye umwaka nabaye nsani yindi nda bwa gusa nta by'imiti nashoboye kujako donc wakize neza nakize Zaciye byipanga Yes ashimwe gose alors naguma duse n'abageza ku musozo ndagize kuri tuno tubazo tubiri akabazo ka mbere ivyo bihe naciyemwe umuryango wewe vyakwigishije iki ku Mana ivyo bihe byagusigiye isomo ryawe ivyo bihe byaranyigishije kuri ivyo bintu nyene by'igihe c'Imana kuko je narabona ibintu ndiko ndanyuramo byose sinobivuga ariko jewe ngwaye n'inkorora je naca ninjira ibitaro direct atamusonga numva mugabo inkorora yaje naca mba hospitalize haragera igihe nkagira gahehera aho gahehera nkagira ingorane nkaca namba umupira nkaduza gutya abantu bakaza kunsuhuza nambaye umupira w'imbeho nafutse munsi y'umuryango ntagire n'akayaga kinjira urumva haragera igihe sinzi ikintu nagwaye ni umuti ucumburana bya bindi byose urumva donc igihe c'Imana kigeze kandi kitaragera nabonye ishobora no guhuma amaso abaganga kubera igihe c'Imana ntibabone ivyo bobonye oya ntibabibone none nk'uwo muganga nabwiye nti uwundi yaramfyonza ambwira ko biduze biri hejuru acha yivugira ati rindira laboratoire urumva ya laboratoire ati nta kibazo ufise nta kimwe tubonye ugaca uzunguruka umwaka ukajyako urumva rero igihe c'Imana narakibonye hama nyene nuko Imana nyene itabara igira neza n'ukuri igahindura ikaguhindurira ibihe ikaguhindurira izina ko hari uwundi mu mama yaje aravuga ngo wagize ngo yabyaye umwana akomeye kandi yaramuteruye taraba koma ari mwarampebuye urumva nyene bo nyene byanse nyene umenga ntibizokunda rero Imana ibitubikiye iratubikira ibintu byinshi birasaba kwihangana kandi birasaba no kwihangana kuko nk'abo b'amajambo mu nyuma baraza kukwibarutsa bakaza kukwibarutsa yakuvutse maze nk'umuntu akuvuga mu rubanza wagize memoire waryohewe ariko hanyuma muzotumire mufise umwana mu bantu aho tuva mu bantu uri muri urwo rugendo mubabaje umuntu wese yego ati nyabuna muzosubira kudutumira mufise umwana aho wabuvuze ati no hanyuma tuzobabwira urumva ninongera ko ayandi mashure atoyaye
muzodutumire hari umwana ukagaburira abantu n'abarya basega ukabaha wemwe ngo yagaburiye abantu ko n'abana biwe bo mw'ibarabara arabaha donc abi wawe abo mw'ibarabara wa muntu agacaza akakwibarutsa ari umuntu yavuga ati je sindamwakira ariko jewe narafuta gafuta kuko nabonye abantu ugiye urabahura ibyo bavuze ubamara ubamara ugasanga usigaranye bakeya rero habamwo no kwihangana cyane haba habayemo ibintu byinshi kubera ukwizera guke kw'abantu n'ukubona kwabo kugarukira hagufi bagaca akarongo atujya ngikunda ku munsi umwe Imana igaca igikora igasubira ikagikora wewe uca utahura gusa ingene abantu bameze hama mukabana amahoro kwihangana kuba n'ico gihe c'Imana nibyo nuko kwihangana umuntu akagerageza akihangana n'igihe azobaronka akihangana ko hari ababaronka hariho abantu batakivugana bamaze guca murumva niko bameze niko umuntu atahura mu kwizera guke kw'abantu yego niko nabibonye murakoze akabazo ka nyuma n'umusare w'umuryango umumama cyangwa umupapa ariko baca mu gihe nk'ibi kandi bamwe muri bo kumbure bitanaboroheye batavyitwaramo neza abashinga nayo babitana abafasoni nkaho mva ari warufise n'ikibazo bamwe kabitana abafasoni tigenda wintuze n'ufise ibibazo habo bigora kwihangana bikavyura ibibazo mu ngo hamwe bakaje bakundira abana hanze n'umusaruro n'abafasoni kwizera guhera gutinda aho bareka abashinga ntatigende basurondera kutworera abantu nk'abo wumva aho babwira iki muri no mwanya abantu nk'aba nubabwira ya verse nanje nabonye ntugire ngo nari ndayimenyereye muri Yesaya 54 Imana yavuga yabahaye abandi bana urumva wowe urishira muri ico kiringo ngo kuko ngo turi kuririmba usemerere wewe utigeze kuramukwa kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abana b'ufise umugabo ijewe uhoraho mbivuze naho wowe wabonye umenga ntuzoronka fata ko abana ari benshi fata ko Imana yoguha abandi je ndamaze kubona abantu couple yeza abana kweri kandi itagira abana irabareze bakabita babo akamukura mu bwana akamukuza donc no muri we arumva ko afise umwana yumva mufise rero akiyakira akagirana ko kuba kuri iyi si ni question yo kwihangana kwiyakira kugira ngo bikunde tugume mu rugendo hama Imana izo dusange tukiri bazima rero ni byiza kwihangana no gutahurana ntacyo Imana itogukorera Imana irashobora kumuguha kandi ukuze cyane mugabo ugasanga hariho ibintu bimaze kononekara kuri wewe mu buryo bw'ibishobisho no mu buryo bw'inyuma rero mu buryo bw'ibishobisho ni byiza kuharinda ukarinda umutima wawe sibyo ko jana naravuga nti naho bariko barambarira igipfumu oya reka nzofume nja mwijuru ntagiye ku mupfumu niba no mubura uwo mwana ndamubure mugabo sinje hariya hantu kuko mu kwizera kwanje hariya ntiharimo sibyo umuntu yagomba kugumana ukwizera yari yaratanguranye ari nk'umukristo sibyo hama ukizera iyo Mana Imana ikabona ko ariyo wiyeguriye ukanayibwira nimba utampaye abana rero nakundi uzontwara ukunyene urumva erega ibintu tubuze si abana gusa uwo muntu muri ico gihe abuze umwana muri ikindi gihe azoronka umwana agira ikindi abura sibyo uko kwizera guke wogira kubera abana n'igihe uzobaronka hari ibindi bintu bizogusaba gushikama ugashira amanga siko tukaramiriza tukwiye kugira objectif imwe
yo kuja mwijuru turi bazima impwemu zacu tukazirinda kuko ikintu ca mbere iyo gikwiye kuba Imana Imana ikaba fokare y'ikintu cose ukabaho utaguma wiyumvira gusa kuri w'abantu buzi uko uca usanga uri kuri Dodomba kandi isengesho ry'uwidodomba ntirishika kuko Imana ntidushobora kubona kumwe never Imana ntidushobora kubona kumwe Imana ikubwira ngo abana b'intabwa ni benshi genda utore ahubwo uzobarusha bamwe bafise abagabo iryo jambo ribaza ngo ahanye hari umuntu ariko arantahura rwose atafise umwana ntawe mugabo je naritahujwe no munsi rero twabyaye ntituzigere mu myaka izabazoba bameze mugabo Imana irashaka kumpa nk'umuntu w'umukozi w'Imana ati ndamukohaye n'umuhungu wawe nkamubera nyina kandi akambera umwana urumva atari uko namubyaye jewe uyu munsi sifise abana 4 jewe mfise benshi kandi banyita mama kandi nshobora kuba mfise ico ndabamariye sivyo canke nuba naramumariye naramufashije nk'umuvyeyi rero dufise abana benshi abantu nibihangane twihangane target iyo yabaye Imana ibintu biroroha target yawe y'ubuzima bwawe igomba kuba Imana umugabo nashobora kubikigirwa Imana ahubwo uravye nabi byagenda ukundi nk'umuntu Imana yahamagaye ifise ivyo igomba kumukoresha irakuraho ikintu cyo kwitwa ikigirwa Imana kugira ngo Imana ntimushikire rero mu buzima bwacu bwo kubaho dukwiye gukuraho ikindi kintu kikubuza kwegera Imana nibanga jewe sinshaka kubwira ingene norisigura iryo banga rero riragufasha kuba muri ivyo bigeragezo ugacubisirimonta ukaba hejuru yavyo odora vraiment hari umuntu ashobora kugira abayabaga akagira gutya ariko umunsi umwe akabasiga wewe utarabaronka wibaza ngo abakurushije iki kinini nawe aragiye iyi siri n'ibintu byinshi bimeze gutya rero ikintu cyo kwihatirako ni imigenderanire yawe n'Imana ibyo bibazo byose bizingiye aho hantu nyene aho bizingiye aho yego umwana ni ikintu kinini ciza icyakuvuyemo urakibonye gutyo oye muganagira ndaguha amakuru inyuma yo kuronka umwana uzokenera n'ibindi haze n'ibindi bishobora kuba nk'ibigeragezo urashobora kugerageza ukibagira ko ufise umwana par exemple sivyo urashobora kugeragezwa n'abana ntubibuke ukumva birakomeye none wumva gikura atari uko twokwamana n'Imana yacu jewe gukura mu Imana ntico ukunda kuko uko kwihangana kose no banaragize canke iki imyaka 6 abantu bakaruha gusumba wowe ukurusha kubera Imana so kubera uburi kijuju ariko ni kubera Imana ni kubera Imana abana bo kugora kurera wowe buri cyo bagaburira warabavyaye haragahinda gasumbako gusa umwe wese amenya gahinda arimo uraza umwana kugusaba igisugutu kakibura umwana akagusaba akantu kakabura bikanka mu rugo bikanka ko mufundikanye ngo umunsi uhere ufise abana 6 ayo maso wewe yakira nico gituma twamana Imana misi yose je Imana niyo yangwaniriye irantsindira iyo ntambara nibagaburiye jewe haragera ndiko ndashima nkashima Imana ku byo kurya impaye nkashima Imana aho impaye nkaba nkashima Imana ko mbayeho ntariko ndasegereza numva nyene ari amahoro mu buzima siko ivyo nkavyibuka ndi nko mu kanisa nkasirimba je ndasirimba ndasirimba nkasimbuka nibuka akantu koza uku none wowe uvuga ngo ukoresha formule yihe ngubeho yiyumvire neza uje kwiraba usanga atari ibintu atari imbaraga zawe ariko Imana ikemera tukabaho tugasura tukabaho ejo ukabuzi kuzorya ukabuzi ko abana bariko bariga amashure udahangayitse cyangwa utageze gutya ibyo byose ni Imana rero je novuga nti senga nk'uwihebeye Imana sivyo kandi utaguma uvuga abana ibi bintu twebwe dushira ko umutima
siko Imana ibishize ku mutima, c'est ce qui fait le contraire. Mbega Imana iriko yiyumvira iki? Mbega imbona gute? Mbega ishaka iki kuri jewe? Uzosanga atari abo bana uri kuribaza, aho n'amarangamutima yiwawe. Rero dushira imbere Imana, nuyishira imbere kubera wakenye uruvyaro, baho ubwo buzima bw'Imana imbere. Bw'Imana jewe hari igihe Imana inyigisha nyene pepepe, kanyigisha ku buryo nguma mbona Imana ariyo ikintu cose. Imana ari ikintu cose, kuko n'imiryango yindi irashaka kuyugara, ahurizwa n'abana yo kugaruka asanga umenga nta n'umugabo ubwirwa, asanga umenga akazi karagiye canke iki. Nico gituma Imana yama iri imbere. Ntavyo nifurije umuntu, ariko n'akarorero nari ntanze. N'akarorero nari ntanze. Sebahezagira. Murakoze cyane. Imyaka 6 utuvikizo wiswe ingumba utarafise, uhawe amarumarke, uzohagaruka udafise, muzamuduhamagare cette fois arabana, n'ibindi byinshi. N'umusi n'umuvyeyi w'abana bane. Imana yakoze neza, turagushimiye cyane kiyago tugiranye, n'amajambo meza muhereje ko yo gutera intege abantu, ariko kandi no kumvisha abantu ko dukeneye Imana cyane kurusha ibindi bintu byose. Kandi yarabivuze ati nuko mu ndondera ibisigaye byose bizoza ari inyongera. Rero sinzi ko hari akajambo ka nyuma ufise gushikiriza canke abazomba tutakubajije warafise ku mutima uvuga ati akano gashikiriza tuzaguca turangiza. Urumva nico nyene waruvuze, no kurondera iyo Mana dukeye, umwe Kristo yigisha ati ni widodombe afete bijya bindi ukeneye ibyo urubukirizamo. Hari tere Imana idashobora kujako bivanye n'ingene iteguye. Ugaca usanga rero uri kurigwana na wenyene ariko waba muri ico kirere cy'amashimwe cyo kunwana n'Imana, igahita ibona n'akantu buze. N'akantu buze. Hari igihe tuja mu masengesho ukumva Imana igukirije n'uwo muvukana ngo ari hariya, ariko ni kubera wewe yabonye hano ikibona n'ibigukikije byose biri inyuma amashami. Ayo mashami gakiza ikayagira neza. Gusenga Imana nuko kwihangana, nuko kwizera ko bishoboka, kandi no kugira effort muri ibintu byo kwivuza. Abantu kenshi barahari igihe bacika intege bakabiheba pipipi bakabivamo. Ubwo nasanze umuntu wese aragira umuganga amenya akabazo kiwe. Yego hari igihe rero ucumugwa ko vraiment hari nk'umuntu yavuwe n'umugeneraliste arumigwa, umugeneraliste aramuvura, yamuvuye mbere niwe yamugiye n'aka operation. Munyuma yamaze gutwara inda aravuga ati none je nzogumana n'umugeneraliste gaye kwibi bintu ari by'abaginekologe. Reka nunguruze, reka basi nunguruze ati mugabo nukuri yarambere ukimaze. Imana itakoreye. Rero tugumane na courage yo kwivuza. Hama Imana nukuri abazumviriza kino kiganiro batararonka ubushobozi bw'Imana bubabeko, nabo baronke abana bitarakunda kumura umuntu w'Imana, guma imbere y'Imana, korera Imana, baho. Hari ikindi kintu cyo kubaho. Erega hari abagenda nk'abapfuye, hewe ukihamba yo n'agatenge ntubu kwikigurira nk'abambara agatenge, ako gahuzu keza urumva mu maso nyene bikaba bibi. Ca mu maso ba muzima, uri muzima, siko uri muzima, impemu yawe y'inzima nawe uri muzima. Imana izokugira neza. N'uwo mubebe adosanga ukomeye, ntazosange hypertension iri mu kukwica, nikuri adosanga ukomeye, umama akomeye, umupapa akomeye. Tuhanura n'abapapa barakunda kwanka kwivuza akanka ntibabe banakiguherekeza. Nukuri Imana ibashoboze, amajambo mabi cyambere bayareke, hama bagume bakompanya abadamu babo, nabyo ni byiza cyane. Nuko murakoze.